barundikazi bene wacu bakunze Burundi, imbere ya byose tubanje gushimira Imana mushobora byose iyo yatuzigamye tukaba dushitse uno munsi mu bumwe bw'abarundi butakiri akarimi. Iyo Mana nihabwe icubahiro kuko inzira twaciyemwo ntiyari yoroshe. Turipfurije rero umunsi mukuru mwiza abarundi bose, tuwuhimbaze mu kwigira inama yo kunga ubumwe nyabumwe atari ubwoko karimi gusa, ubumwe bugaragarira mu rukundo no mu ngiro, cyane cyane mu gusangira ikivi n'ikigega. Twashimye guhimbaza uwo munsi mukuru twisunze icivugo kivuga kiti ubumwe bw'ukuri bwungwa no gusangira ibikorwa n'umwimbu. Nimuze rero dukorere hamwe tugwize umwimbu, kuko dufise umwimbu mwinshi dusangira ntitwosubira kwitana ibisambo. Barundi bene wacu, ubumwe bw'abarundi turiko turibuka uyu munsi ntihagire ubujuragirika mu kwibwira ko bumaze imyaka 30. Ubumwe bw'abarundi bumaze imyaka igihugu cacu kimaze citwa Burundi. Kuva kera na rindi Uburundi bwamye ari igihugu cunze kigizwe n'abarundi basangiye vyose, bafise ubumwe bw'intacika. Uno munsi mu guhimbaza ubumwe bw'abarundi ni kugira ngo twibuke ko haje bagateranya turasubiranamwo, ni kugira kandi tuze turibuka n'ingaruka mbi vyatuzaniye kugira ngo twisuzume, twicuze, twihane kugira ngo iryo bara ntirigasubire mu gihugu cacu. Duhimbaza uyu munsi kandi kugira ngo twibuke umunsi twisubirako mu 1991, inyuma y'imyaka irenga 2 twari tumaze twisuzuma turaba ingene twova mu njyane zari zanyosha abarundi. Uwo munsi nyene kw'igenekerezo rya 5 Ruhuhuma 1991 niho twafata ingingo yo gufundika amasezerano y'ubumwe bwacu bwari bwarasambutse. Tuwibuka kandi kuko twabonye mu Burundi hakiriho abantu bagifise akarezareza, bakirota babona abarundi basubiye kuryana, kugira ngo tugume tubibutsa ingaruka z'amacakubiri, babone gucira imoso ako kabi, nabo bashobore kuvuga bati ntirigasubire, sije nohahera, hohera iyo mpwemu mbi ijyanisha abavukana. None rero bene wacu turyumeko, kuko biragaragara ko ubumwe bw'abarundi bwamyeho, kuko imbere y'umuzo w'abanyamahanga ntaho twigeze twumva canke ngo dusome mu vyanditswe ko hoba harahavugwa ko ubumwe bw'abasokuru bwaba bwarigeze buhungabana. Mu ntwaro ntitwigeze twumva aho abagabangana uburongozi babugabangana bafatiye ku bwoko, kuko mu mugenzo w'Uburundi umutware atwarira bose, agatunganiriza bose. Ego hari ivyo twumvise, twarumvise ngo abo mu nda y'umwami basubiranyemwo, ariko abo nabo baba bapfa ubutegetsi, ariko ntivyaca bikwega iyindi miryango ngo icanemwo. None munsi abapfa ubutegetsi bama bashaka kubikwegeramwo n'abatifuza mbere no kuba umukuru w'umutumba. Kuri uyu munsi reha kaba akaryo rero ko kwibukanya mu majambo make ingene ubumwe bw'abarundi bwari bwifashe mu mateka y'Uburundi imbere y'umuzo w'abanyamahanga. Mu bijanye n'umutekano, ubumwe bw'abarundi bwamye bwigaragaza iyo mwasi ateye igihugu. Naho yaba ufise inkomezi zingana iki, uwuteye igihugu yagwanirizwa hamwe n'abarundi bose, nta n'umwe yijijanya imitima canke ngo yidohore hageze kurwanira igihugu. Ndetse no mu gihugu hagize uwumenja ku mwami, yacibwa na bose, bakamucira umukenke, bakamuharira ivomo. N'umusuma ari umusuma ntiyava ku mutumba ngo ahungire ku wundi, kandi ikigeramiye umwe caba kigeramiye n'uwundi. Mu vy'intwaro no mu mibano, abarundi bose bari bungiwe ubumwe n'umwami umwe, Sebarundi. Imana imwe n'ukwemera kumwe, bakagira imico n'imigenzo n'ururimi bose bahurirako. Ivyo nivyo vyerekana ko twese twari bene mugabo umwe. Mu vyerekeye iterambere, umugenzo wo guhinda ikibiri cari kimwe mu bimenyetso vyerekana ugushira hamwe kw'abarundi mu mibano yabo no mu kwiteza imbere mu kugwiza umwimbu. Eka no mu vy'uburaro nta muntu yifasha kubaka inzu. Iyo hageze
umwe wese yazana umuganda wiwe akazana n'amaboko. Mu bijanye no gufatana mu nda, umwe agowe bose baba bahuye n'ivyago, na kare hagica umukondo ngo gisigaze urura. Nico gituma aho hambere hahise umuntu agize ivyago, inka zigakubitwa n'inkuba, ababanyi baramuvyukiriza, mbere bakamuha n'ibiruta ivyo yari afise. Inzu yasha bagaca badukira rimwe bose bakazimya, mbere itokombeye bose bayubakira hamwe nk'uko umenga inzu yabo yahiye. Muri iyo nzira yo gufatana mu nda nyene, abarundi bari bazi ko agafunika bagara ubumwe ari akarenge. Baragimuriranira, bagatererana, bakamariranira imanza. Mu bihe bimwe bimwe nko mu muryango havutsemwo amahasa, ubushori canke ingundu, abarundi barabanguka cyane mu gushigikira umubanyi kugira ngo ntihagire uwubavamwo kubera umunanu. Kanatsinda bavuga ko umwana atari uw'umwe, umwana yari uw'Uburundi. Nico gituma no mu nyifato umwana yakurana indero ndundi koko. Indero umwana arifatira hageze kuko uwukuze wese yari umuvyeyi. Barundi kazi bavukanyi bakunze b'Uburundi. Umuntu yo kwibaza ati none vyagenze gute abarundi bacanemwo? Abakoroni bamaze gushika mu gihugu cacu, icambere cyabatangaje kandi baca barashangashirwa n'urunani basanganye abarundi bo kugwaniriza hamwe umwasi. Barabona ko batazobagonda bafise ubumwe nk'ubwo babasanganye. Baratangajwe kandi no kubona ingene igihugu gitunganijwe mu ntwaro, mu mibano, mu butunzi, mu mico n'akaranga, kandi bo bavuga ko baje kudushira ku murongo. Ivyo nivyo babonye nk'intambamyi zobabuza gushinga ubutegetsi bwabo, niko kurondera hasi hejuru inzira bocamwo kugira ngo bashike ku migambi yabo yo gucura bufuni na buhoro abarundi no kubanyaga ivyabo babona. Ngo akica urugo karuva imbere. Baciye bakorana n'abagumutsi nka Kirima n'Amaconco, bari bagararije umwami Mwezi Gisabo, gushikaho babaha intara batwara mu ntumbero yo guca intege umwami mu kumwaka ubutegetsi no gucamwo igihugu imice. Gutyo abaratituye iteka ry'umwami, mukaba muzi ko urugo rutagira umugabo takitarukengera. Itembagazwa burundu ry'umwami Sebarundi ryabaye neza na neza igihe bamuteje igikumu ku nguvu kuco bise amasezerano y'ikiganda yo kuwa 6 Ruheshi mu 1903. Gutyo umwami abahebeye ubutegetsi abanyamahanga tudasangiye imico n'imigenzo. Kuva ico gihe tuba twinjiye mu butegetsi butitaho ineza y'abenegihugu, atakindi kiburazi ishinga atari uko abarundi bariko bararyana. Ni ngaho batanguriye kuvangura abarundi, bigisha ko atari bamwe, ko bamwe ari abasi b'abandi, ko badasa, ko hariho abaciye ubwenge kuruta abandi, ko hariho abaremewe gutegeka n'abaremewe gutegekwa no gukora. Amateka n'amabanga igihugu cari cubakiyeko barayasambuye. Kuva ico gihe intwaro yitaho ineza y'abenegihugu yari iciwe mu Burundi. Vya vyiza vy'igihugu vyahora biduhuza tukabisangira twese vyaciye biba ivy'abanyamahanga. Umurundi aherewe kurushi akavyita igihamana, abatarose nabo bikabatera inzigo. Urwanko n'inzigo biba birateye mu gihugu. Abanyamahanga baba bankishije abarundi igihugu cabuko. Uburundi bumaze kwikukira, aho twosubiranye bwa bumwe bwacu, uwari kubunagura ari umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore, baciye bamugandagura, bamusubiriza abarundi bamaze kumira akabuye k'amacakubiri batamitswe na basesankuyoze. Inararibonye mu gihugu aho zotanze akarorero mu gusanasana wa muhivunga abarundi, ahubwo bagumye bagerageza riho kujyanisha abarundi. Abobaye abavyeyi b'igihugu nibo bajyanisha bene gihugu bafatiye ku macakubiri barazwe n'abakavantara. Barundi bene wacu, Uburundi bwarapfunywe ariko ntibwapfuye,
bwagiye buragwa buvyuka, ubumwe ntibwagiye akagirire. Naho twari twemeranije amasezerano y'ubumwe bwacu, nticabujije ko n'ubundi abagwanira ivyicaro badukwegera mu Bugesera, aho kuva mu 1993 abarundi twasubiranyemwo tutazi ico dupfa. Ariko mu nyuma abarundi bahavuye babona ikiruta ikindi, maze abanyepolitike bemera kwicara hamwe ngo basuzume bongere batorere umuti icanyoshe abarundi mu bumwe bwabo. Naho mu mitima yabo bari bubakiye ku macakubiri y'ubwoko, mbere bakitunganya mu migambwe bahagaze mu bwoko, umuti badutoreye i Arusha warafashije kugarukana ubumwe bw'abarundi. Ubwa mbere icyari gikenewe kwari ugusubira kuronka Sebarundi adahagararira ubwoko, inzego z'umutekano zikingira bose, ubutungane butunganiriza bose. None nimurabe, uno munsi nta migambwe igihagaze ku bwoko, abarundi ubu barabana badatinyana, kanatsinda baramaze kumenya ko bapfana iki, barutwa n'abamariraniye iki. Ndetse uno munsi tuwuhimbaje dufise leta mvyeyi, ikimenyetso c'umwizero ko bene Burundi batazosubira gucanamwo. Uno munsi ngira ngo nta numwe atabona ihinduka ridasanzwe mu mibano y'abarundi. Ivyo ari vyo vyose kiretse bamwe twita ibinani, umwe wese areze ku mutima, arabona ko ivyo arimye azovyimbura, arabona ko inzu yubatse azoyibamwo. Ikimenyetso kitabesha ni ihunguka ku bwinshi ry'abarundi bari barataye baromoka bati igihugu cyabo cyabavyaye. Uno munsi ushitse twaragarutse ku isoko ry'ubumwe, tuzi gisumba ikindi, ubu tukaba turiko turasibura inzira zari zarasivye, twirura imitima yahahamutse kubera ivyadushikiye. Ibitari bike biramaze kurangurwa, ibindi biriko birakogwa mu ntumbero yo kuzitira ico cyose cyosubira guhungabanya ubumwe bw'abarundi. Kugira ngo ubumwe twari twarabuze bugaruke, twongere tubagarire ntibuze busubire guhungabana, si ikintu coroshe, na cane cane ko abose rimwe bakoraniye icaha kibishe, icaha c'amaraso. Ariko ntihagire ugira ubwoba, musubize umutima mu nda, kuko hasubiza hamwe abacanyemwo kandi hahaguruka uwari yicaye. Nico gituma turiko turunga ubwo bumwe, tutibagira no gusanura imitima, kugira ngo ntitugume turi imbohe z'akahise kabi. None birashoboka ko twibagira ako kahise kabi nk'uko amasezerano y'ubumwe abidutegereza? Jewe ndishuye nti ego cyane birashoboka. Ariko tumenye ko kwibagira mu Kirundi bidasigura guhanagura mu mutima ngo tubifate nk'uko ako kabi katigeze kaba. Kwibagira mvuga no gufata ko ibiba vyabaye, ariko wahuye n'ivyo vyago tukifatanya nawe, tukamuremesha, tukongera tukamuha icizere ko bitazosubira. Ivyo navyo nta handi biva atari uko indongozi mu gihugu zogendera umuvyeyi koko, zikerekana ko abana b'igihugu ari abana b'igihugu koko, ata numwe akumiriwe. Abahuye n'ivyo vyago barasaba ko igihugu cemera koko ko bahuye n'ingorane, kandi kikifatanya nabo mu kubaremesha. Abahuye n'ivyo vyaha vy'akahise barashaka nabo gutekana, bazi ko ababikoze bavavanuye n'ako gatima. Barakeneye kubona inzego z'igihugu zibizeza ko bitazosubira, kuko ahanini ababikoze bakoresha inzego z'igihugu. Nico gituma abarundi twahisemwo intwaro ya demokrasi, kugira bene gihugu batwagwe n'indongozi bizeye kandi bitoreye. Abarundi baratoye inzira yo gusubiza hamwe, kugira umwe wese agira umwizero wakazoza. Ivyo bibonekera ku kugene bakirana umutima w'ikigongwe abahuye n'ivyago vyose, ndetse n'abari baranyazwe ivyabo bakabisubizwa ata guhotorana bigiyemwo. Iyo ivyanyegejwe bigiye ahabona, abarundi baranezera, bariko babazanya bati
ubwo abo babikoze bari bakomeye mu mitwe yabo. Ivyo binyereka ko umwe wese yicuza kandi akaba ariko ahanura abandi ngo ntirigasubire. Murumva ko n'ivyo bibi biriko bija habona ari inkebu zikomeye. Nico gituma dushimira umugwi wo kumenya ukuri no gusubiza hamwe ku bwitonzi bariko barakorana, tukabasaba kubandanya muri iyo nzira birinda gukomeretsa abahuye n'ivyago. Dusaba n'abarundi kureka gukekeza ababikoze kuko burya nabo mwosanga atari bo, ari shetani yari yabiziziye. Erega nabo baricuza. Ubu turi mu gihe cyo gusubiza hamwe nk'abavukana. Mbega twobandanya twinubana ngo bitumarire iki ko urimo inzigo ukinovora intuntu? Mu gihe tuba duhuje imitima n'inama, vyose tuvyakirira hamwe tugaheza tukari mu rukundo kandi ivyamwa byiza bica biboneka. Nico gituma tubahimiriza uno munsi gukorera hamwe kugira ngo dusangire imizi y'iterambere. Urunani mu makoperative ni icemezo kitabesha ko twagarutse ku karanga kugira ngo dutere imbere. Erega amakoperative mu mvugo ndundi ntaho bitaniye n'ikibiri. Muri make turavye ivyo tumaze kwirangurira tutazeyinze ni vyinshi kubera twibereye mu bumwe n'amahoro. Ubu nta numwe atabona umurindi turiko mu iterambere kubera dutekanye. Birahimbaye cyane kubona abarundi bagarutse kuri ka karanga k'abasokuru mu kubana mu mahoro, mu guhana abageni, mu kugabiranira no mu gufashanya, mu guhana indaro, mu gukorera hamwe imigambi yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu n'ibindi n'ibindi. Barundi kazi bakunzi b'u Burundi, imbere yo gusozera twashaka tubatekerere impanuro zituma ubumwe bwacu butsimbatara. Ubwa mbere, ubumwe mu gihugu butsimbatazwa n'intwari ibereye. Mumenye ko igihugu ari ryo tunga rikomeye rituvukanisha kuko atawurirushamwo uwundi mu buzima. Indongozi rero nizibe ko abavyeyi b'abene gihugu zitunganiriza bose ata mwana n'ikinono, zikore zitagira nkunzi, abarundi bose batunganirizwe. Ubutungane busabwa kutirengagiza urubanza ngo nuko ukubitwa intahe ari uyu canke uriya, kudaca imanza za ngondagonde ngo butunganirize uyu ngo barenganye uriya. Abacamanza nibumve ko atawokorerwa icaha ngo ntatunganirizwe kandi atawokora icaha ngo kirenzwe ku ruho rw'amazi. Ubwa kabiri, mu mibano yacu turangwe n'urukundo rugenga ikiremwa muntu kuko tururahura ku Mana. Mbere ndababwiye nti n'umwasi wawe mukunde kuko niho uzomugira umuntu akurabiyeko. Niturondera ibiduhuza tuvavanure n'inzira ziduteranya. Ivyo navyo bizobonekera mu gukorera hamwe, dusangira akabisi n'agahiye, dusangira ibikorwa n'ikigega. Hagize abatera imbere kurusha abandi naho, nibubuke ko hari abasigaye inyuma, bahindukire babazamure. Ntimube nka babandi bavuga ngo umukene na nyina aramwanka canke ngo uwukiza kiri wabo. Mumenye ko ubunwa butamira ntibuguhe, bukoma induru ntiwumve. Turwanye rero ubukene kugira ngo igihugu cyacu ntikizosubire kuzera inze kuko uwutigaburira ntiyigaba. Murazi noneho kutigabaho vyagejeje abarundi kuko umwe wese bamutegekera ku vyo bamuhaye. Ubwa gatatu, dusavye abarundi kugaruka ku mico myiza yamyiranga abarundi kuko ari nayo ituma tubona kumwe ibintu, umwe ntace muri iyi nzira ngo wundi afate iyindi. Aha twavuga nk'inyifato y'ubuntu, kumenya ikizira, gukunda igihugu, kuvugisha ukuri, gukunda ibikorwa, kubaha abantu n'ivyabo, ubutwari n'ibindi. Tumenye ikizira kandi abakurambere bigisha abakiri bato. Mu gihe twayidohokako twosanga twarandutse imizi dusanzwe duhagazeko tukibura iyo twibonye.
ubwa kane tuzirikane tumenye ivyo twaciyemwo, tubone aho tugeze niyo twerekeza, twunge ubumwe n'Imana maze bitubere inzira yo kunga ubumwe bwacu. Ivyadushikiye nuko twari twiciye ku Mana, twigira kure kagatima mpanuzi k'ubuntu tuyikurako. Tugaruke rero ku Mana, tubumwe nk'uko Imana ari imwe. Nihaba hakiri abafise imitima ihumanye, imitima y'amacakubiri, nta nkeka Imana izoyuhagira yityorore baba abantu b'ubuntu babushitse. Kira noneho nitwaba mu Mana, mutima mweranda azotwosha dukora ibiroranye. Ubwa nyuma twige kuja mu makanda y'abatubereye imboneza mu kugumya wa muhivu utwungira ubumwe. Aha twovuga duhereye kuri ba sokuru batigeze babutirimukako, Rwagasore yatugarukaniye agateka k'igihugu twari twaranyazwe, Ndadaye yaharaniye demokrasi izana intwari nwanisha, na Petero Nkurunziza yakaburiye abarundi gukunda igihugu, n'abandi benshi biguze igihugu cacu. Abo nibo dukwiye kuja mu makanda yabo, na kare ufise ikimuri ntakurira hasi. Twebwe natwe nk'uko twiyaturiye kuba abaserukira leta mvyeyi, indongozi z'igihugu kuva ku rwego rw'umukuru w'igihugu gushika kuri serugo mu muryango, dutegerezwa kuba inkingi z'ubumwe mu kumurikira abandi no mu kugendera iragi rya basokuru. Kubinyerekeye jewe nyene nagira nsubire ndamenyesha icetse ko mu gihe cyose nzoba ndi umukuru w'ihanga ry'abarundi, nta njyane hagati y'abarundi nzokwemera ko zisubira muri iki gihugu cacu. Uwuzokumva afise ikimubakiye cotuma yita kuri mugenzi we, araza nyiture nzomutunganiriza. Kirazira ko mu Burundi dusubira kumva ngo ko nshavuye reka niyice abarundi. Uwuzobikora nawe amenye ko abarundi bakanuye bazomufata, hanyuma acirigwe urubanza abereye. Mu gusozera twashaka dusubire kubipfuriza umunsi mukuru mwiza, muwuhimbaze mubandanya muzirikana icivugo cyahariwe uyu munsi: ubumwe bw'ukuri bwunga no gusangira ibikorwa n'umwimbu. Muwuhimbaze mu rukundo ruranga abose rimwe, abahetswe mu ngobyi imwe. Imana ihezagire Uburundi n'abarundi, Imana ikomeze ubumwe bw'abarundi. Murakoze cyane.